guys, copyright ni ikintu ca mbere gituma YouTube yawe itazoba monetize. Rero guys, ushobora kuba ukora ama content menshi ariko ugasanga video wikoreye ewana bagukubise copyright ukiyumvira ati mbega iyi copyright bigenze gute. Guys, ivyo rero byarambaye kugasanga video nije nayikoreye ariko kubera ko nashizemo audio y'uwundi muntu kaca usanga vyose bimbanye ubusa, video yangoye ndiko ndayikora ugasanga imbere y'ubusa ya copyright ndayikuyemo ugasanga video yataye quality. Rero guys, nje ngaha kukubwira ingene ushobora gukoresha video y'uwundi muntu ukayishira kuri content yawe YouTube ewana ntiyigere ikwandikira copyright iki ewana video yawe ugasanga ni video bimeze neza. Ego rero guys, ku muntu yumva yuko aya makuru ayashaka kandi yumva yuko aya makuru yomugirira akamaro, nakore subscribe kugira ngo ibintu nzoza ndashirako vyose azoze arabibona. Ngira ndababwire rero ibintu bitandatu bishobora kugufasha gukora content yawe ariko wakoresheje video y'uwundi muntu. Guys, ikintu rero ca mbere gukoresha video zifise license ya Creative Commons. Creative Commons ku muntu atumva ico arico nico ngira ndamusobanurire. Rero YouTube irafise amahigo yo gushaka no gukoresha video zifise Creative Commons license. Ndibaza iki kintu beshi ntibakizi ariko ndingaha kugira ngo ikintu kiza kugucanga umbaze muri comment ndahari kugira ngo ndagusubire. Izi Creative Commons rero nariko ndababwira ni video zishirwa kuri YouTube ziba zifise license zararishwe na benezo. Umuntu yazirishe rero akemerera abandi bantu kuyikoresha. Iyi ushobora kuyikoresha nka remix gusubiramo cankwe kuzishira muri content yawe. Bikorwa gute rero? Iyo ushaka video ifite Creative Commons ingene wobibona uraja igihe urimo guhiga video ifise Creative Commons license, guys, genda muri YouTube yawe. Hariho ama video menshi atandukanye birashoboka. Ego hama ugiye muri YouTube yawe vyonda ahantu handitse ngo filters. Hanyuma hitamo Creative Commons. Izi video zigufasha gukoresha ibiri muri content y'undi muntu ukabishira muri content yawe video ewana ugasanga bimeze neza. Icitondekwa kuri Creative Commons, igihe washizemo video yanje iyo video ikaba iri muri Creative Commons, guys, biraza kugusaba muri description y'ibi video kuza gushiramwo agace kerekana original yayo umuntu yayikoze. Muri description urandikamo umwanditsi uragaragaza video original yayo muri description n'umuntu yayikoze. Ico gihe rero iyo ukoresheje video y'undi muntu wakoze muri ubwo buryo ewana video yawe iba ifise ubuziranenge cyane. Ikintu rero ca kabiri nshobora kubabwira guys, hari ikintu rero ca kabiri bacitwa fair use. Fair use rero ingene ikora ndugufata ibice vy'video runaka, nimba ari video ya Gatari Fred canke ari video ya Conor canke ari video ya Muliki Mpano TV ugakuramo ako gace rero ingene ucugashira muri content yawe nivyo ngiye kukubwira. Iyo ugashizemo YouTube iremera ko umuntu ashiramo agace kamwe canke bibiri canke butatu mu gihe agire commentaire yako ka video isesengura canke inyigisho kuri ako ka video. Ego igihe rero ushize video y'undi muntu ako gace ugira uko ugire commentaire kuvyukuri birakunda, ariko ugomba kubahiriza ibintu bikurikira muri fair use. Gukoresha video mu buryo bwo kwerekana igitekerezo cyawe cyangwa ibitekerezo by'abandi ico ni sawa, YouTube ntiguhana. Kutabihindura canke iyo kutabihindura ivyo yagize, nimba ivyo yavuze vyose ntihagire igihindura ahubwo ugashiramo video yawe gusa, ivyo byose ni sawa, birakunda. Mu gihe utabihinduye kuvyukuri YouTube ntiyigera iguhana. Fair use iyo ushatse guhindura ivyo yagize ukoresheje AI canke se mu bundi buryo YouTube ikiguhana canke se ugaca ufata video yose ko yakabaye ukayishirako, ivyo navyo kuri fair use ntigishoboka. Rero ingene ubikora mu gukoresha fair use, rero ushobora gufata aka video gatoyi hama ukaca ukavugako. Iyo fair use rero ni sawa, nta tegeko na rimwe riguhana. Guys, twagiye ku kintu ca gatatu. Ikintu rero ca gatatu ugikoze ukoresha video y'undi muntu atakibazo, kwandika ivyemewe. Guys, kwandika ibintu vyemewe bayitwa get permission. Iyi get permission rero ingene ikora, ingene rero iyi get permission ikora, nkubu ushatse nko gukora video nko gukoresha aka video kanje uranyandikira ukansaba uburenganzira. Ego mu buryo bwiza rero bwo gukora iki kintu urashobora kunyandikira ukabimbwira ati jewe video yawe hari hagapartingira nkoreshe none saba umpe uburenganzira. Bikorwa gute? Ego nimba wumva aya makuru akugira akamaro, kora subscribe, share na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero uko bikorwa ushobora gukoresha email canke ubutumwa bwo gusaba uburenganzira. Ubwo butumwa rero bwitwa written permission. Rero ingene gikorwa uramwandikira kuri email ukamubwira impamvu ushaka gukoresha ako ka video kiwe, ukamubwira aho azungukira kuri iyo video yiwe, vyose ukamubwira hama ubwo ruhusha ruratangwa. Ego ntimwitinye rero birashoboka. Ikintu ca kane ni gukoresha video ziri muri public domain. Iyi public domain ni video ziri mu bwoko bwa domaine public, ni video ziri hafi aya ma video ya public domain. Izi guys nta copyright bigira bashirako. Izi video rero guys kuvyukuri nta copyright bigira bakubwira oya, kuko izi video ziba zarashizweho n'ama leta canke sama society canke abantu bavyishakiye kugira ngo bafashe abantu. Izi video nta copyright igira ijambo. Rero iyo ufashe ukayikoresha nta copyright bigira baguha. Uti bikorwa gute? Ushobora kugenzura
ngira ndabahe imbuga zitatu ziriko aya ma video y'ubuntu kandi ata copyright iba iriko nka Pixars, Pixabay canke se archive.com. Izi zitatu ndazibandikira kuri screen kugira ngo muzibone. Ushobora gusimbirayo ukavuga ati nshaka video y'abantu bariko barafyonda ama telefone ya Android canke se abantu bariko barakina umupira canke se abantu bariko baratambuka. Izo video zose ziba ziriko. Ego rero iyo uyikeneye uragenda ukayisearchinga barayiguha hama ukayidownloading ukayikoresha muri content yawe. Kwihanganira icyemezo cya YouTube Content ID. Rero guys ibi bintu iki kintu cya gatanu ni kwihanganira icyemezo cya YouTube Content ID. Content ID system, YouTube ifise system izwi cyane nka Content ID. Uti imeze gute? Iyi rero igenzura ko video washizeko ari video itarimo copyright ku mishinga yose. Igihe ushizeko video kuri YouTube, iyi Content ID ikitangura gukora kugira ngo irebe yuko ata content y'abandi washizemo mu buryo butemeye. Iyo ukoresheje video y'uwundi muntu udafite uburenganzira cankwe iyo idafise Creative Commons, Content ID ishobora kugaragaza ko video yawe ifise ikibazo cya copyright ugasanga video yawe irafuswe. Bikorwa gute none? Iyo uhuye n'ikibazo cya Content ID ushobora gusaba kwikura mu maboko y'abafise uburenganzira kuri video yawe, cyangwa ukagumya gukoresha video udashobora kubona amabwiriza atandukanye. Rero iyi Content ID guys muyitondere kuko umuntu ashizeko ikintu Content ID ica ishira kama code. Ayo makode rero iyo yongeye kuza mu yindi content ID cibibona aca usanga iravuze ngo copyright. Rero iyo copyright ibaye grave uca usanga YouTube yawe pi. Hariho rero ikintu cya gatandatu gituma uwo koresha video y'uwundi muntu kuzikuri ntibaguhe copyright bakitwa give credit. Iyi give credit ni gutanga icyubahiro. Gutanga icyubahiro novuga ko ari attribution. Iyo ukoresheje video z'umuntu ugomba gushira muri description izina ry'umwanditsi cyangwa umuyobozi w'iyo video ukoresheje. Urerekana neza ko ari we wakoze video kugira ngo wigire mu bwiza no mu kurinda amategeko ya YouTube kuguhana. Kurinda amashusho yawe nyuma yo gukora video zawe guys. Uzoze uririnda gukora amakosa ya copyright, wibuke gusaba uburenganzira cyangwa gukoresha amashusho yemewe nka Gemini wagiye Creative Commons cyangwa se public domain kugira ngo wizeze ko nta bikorwa bya copyright bigufata. Mu ncamake kugira ngo ukoreshe video y'undi muntu muri content yawe, YouTube nta bihano ugomba kuri YouTube nta bihano ukwiye kwama wahawe. Icambere koresha Creative Commons. Fair use nayo nababwiye ukikora. Urasaba uburenganzira bw'umuntu cyangwa se ugakoresha iyi public domain cyangwa se ugakoresha iki kintu bitwa Content ID. Rero ibi bintu ndababwiye guys ushobora kubikoresha kugira ngo video yawe abe ari video nziza kandi atakosa YouTube ikwagiriza. Ni wamara gukora ibi bintu nimba wumva ibi bintu ndakubwiye bigunyuze, reba hasi ko wakoze subscribe, ukore subscribe ufyonde kunzogera kugira ngo ibintu nzoza ndashira kuzozura bibona guys. Akagaruka. Shalom.